iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Umuhuza TV. Uyu mwaka tugiye kubageza korera amakuru biriko biravugwa bigezweko ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bigiye bitandukanye. Ni amakuru tuza kugaruka cane ku ngingo igiye gufatwa na leta y'igihugu. Iyi akaba ari ingingo benshi mu barwizatunga ndetse n'ibihangange bikomeye cyane mu butegetsi bagiye gufatirwa. Iyi kandi ni ingingo iraba buri muntu wese hatuye mu gihugu c'u Burundi ariko atunze ibintu vy'umurengera. Ngo rero hoba hagiye gutanguzwa ikori ku bantu batunze ibintu vy'umurengera. Ibi akaba ari biheruka gutangazwa n'umushikiranganji w'ikigega ca leta Audace Niyonzima igihe yariko asigurira abashinga amateka ibiri mu nteguro y'itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha muri uyu mwaka w'ibihumbi 2023 umwaka w'ibihumbi 2024. Aya ni amakuru tuza kugaruka ko mu buryo burambuye mbere ko na bamwe mu hinga mu vy'ubutunzi nabo bagize ico bashikiriza kuri iyi ngingo ya leta igiye gufata vyose ntuze gucikwa. Naho kandi mu mugambwe sahwanya Frodebo kuri ubu ngo babona ko Perezida Varisito Ndayishimiye yemereye ibintu vyinshi abarundi ariko ko hakozwe mwo bike mu myaka itatu ari ku butegetsi. Umugambwe sahwanya Frodebo ubona ko leta ya Varisito Ndayishimiye yemereye ibintu vyinshi abarundi ariko ivyakozwe ari bike muri iyi myaka itatu yakwije kuwa mu igenekerezo 18 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2023. Ibi biri mu vyatangajwe na Phineas Nigaba hasanzwe avugira uwo mugambwe aho yari mu kiganiro yagiranye n'iradio n'imbonesha kure Isanganiro. Naho biruko Phineas Nigaba arashima utwigoro twagiye turakorwa mu bisata bitandukanye n'umukuru w'igihugu nyene cyo Varisito Ndayishimiye. Umuvugizi wa sahwanya Frodebo akaba yashize ahabona ibisata bimwe mu bitagenze neza hamwe n'ivyashitsweko. Aha Nigaba baravuga ko muri ico kiringo c'imyaka itatu ihaciye Perezida Varisito Ndayishimiye ashikiriye ubutegetsi amafaranga mva makungu yagiye arabura maze bigira ingaruka nyinshi mu vy'ubutunzi. Igitoro cagiye kirabura kenshi cyane bigahungabanya ubutunzi bw'igihugu. Ibindi vyagiye birabura ku bwa Nigaba ngo ni ifumbire, isima, isukari n'ibindi kubwiwe kandi ngo kutiyangana mu vya politike birabandanya aho usanga hariho imigambwe iburabuzwa. Yongeraho kandi ko n'ubutungane bwagiye bwidogerwa cane n'abanyagihugu bagiye batandukanye ngo ndetse n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ngo yavyivugiye ko hariho agahaze. Hari hagati aho muri sahwanya Frodebo barashima hinagurwa ry'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu ivyatumye u Burundi butezurirwa ibihano bwari bwafatiwe n'amakungu. Umugambwe akabushima cyane urugamba rwo guteza imbere intwaro ibereye rwatangujwe mu gutuza ba kaboko. Aya n'ayandi yose ntuze gucikwa nayo tugiye kubashikiriza. Wahe kaze rero aho uherereye hose uri ngaha mu gihugu c'u Burundi mu buseruko, mu buraruko, mu burengero ndetse no mu bumanuko. Kandi none nkwibutsa ngo ufyonde subscribe canke s'abone kuri hotel wafyondako kugira ngo utoja ushikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza uri mu bambere n'Umuhuza TV. Leta igiye gutangura gutoza ikori ku bantu batunze ibintu vy'umurengera. Hagiye gutozwa ikori rero ku bantu batunze ibintu vy'umurengera akaba hari ivyatangajwe n'umushikiranganji w'ikigega ca leta Audace Niyonzima igihe yariko asigurira abashinga amateka ibiri mu nteguro y'itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha muri uyu mwaka w'ibihumbi 2023 umwaka w'ibihumbi 2024. Iyo nteguro y'itegeko iratomora abantu bifise bagiye kuzoza batanga ikori. No kuvuga abantu batunze imodoka zizimvye, abubaka inzu igira murantunge, abubaka amazu ageretse n'abandi. Ikindi ngo kiri mw'iyo nteguro nuko ibice 5% bizotozwa ku muntu wese azoba agurishije inzu irenza 500,000.
mw'ishirahamwe urukome biyemeje kurwanya abarya igitoro no gusesagura amatungo ya leta nabo barashimishijwe cane n'iyi ngingo ko bagiye gutangura gutozwa ikori ku bantu batunze ibintu vy'umurengera mu nteguro y'amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'ibihumbi 2023 umwaka w'ibihumbi 2024. Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe avuga ko ngo bari babisavye kuva kera ariko bitari bwashikweko. Ni vyinshi rero Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe urukome yatangaje nawe bivanye n'iyi ngingo ati ntawe utoshima ko leta yategekanije gutoza ikora abafise ubutunzi bw'umurengera. Ibi noneho Gabriel Rufyiri we yabivuze inyuma yaho yumvirije ivy'iri tegeko rigenga amahera azokoreshwa mu mwaka w'ibihumbi 2023 umwaka w'ibihumbi 2024 kwategekanijwe ingingo nshasha 50 zerekana ubwoko bw'amatagisi azotozwa ngo asahiriza ikigega ca leta. Gabriel Rufyiri rero arongoye urukoma arashima ko leta yiyumviriye gushiraho itagisi ryo ku rugero rwa 5% ku bafise ubutunzi bw'umurengera. Mu majambo yiwe agira ati kubona iyi leta ya Varisito ndayishimiye ishoboye gushiraho iryo tagisi ni ikintu dushima kuko niryo rya mbere bibaye mu myaka 20 iheze. Urukome iri ku rugamba rwo kurondera ko abenegihugu bose basangira ivy'igihugu atawe murantunge akavuga ko ishiramwe rukome ryiwe ryari ku rugamba rwo kurondera ko abenegihugu bose basangira ivy'igihugu atavangura ririmo. Gabriel Rufyiri akabona ko iryo tagisi ryoshirwa ku rugero ruri hagati ya 20% na 50% kugira ngo ayo mahera aze gufasha aboro kuko ngo n'ubundi abusanga batunze gusumba leta kenshi usanga ari ivyo bivye. Rufyiri yabandanije avuga ko nka hamwe iryo tegeko batorirwanya ngo uzogura imodoka izimvye cyane canke akubaka akagura inzu irenza $500,000 canke akubaka inzu igira 3 canke 4 azosha atanga iryo tagisi. Agira ati ntivyumvikana na gato ingene umukene ari we yama afasha umutunzi ariko ubu umutunzi akaba ari we azoba ariko arafasha umukene. Ngibi rero ivyatangajwe na Gabriel Rufyiri yarongoye ishirahamwe rukome kuri ingingo yafashwe na leta yo kuza iratoza amakori kuri aba bose bafise imitungo y'umurengera ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mu yandi makuru reka tubabwire ko muri komine Giharo umuryango wa Jean Claude niyo ngabo usaba ubutungane hafi nyuma y'ukwezi yishwe. Kubw'uyo muryango hamwe n'abagenzi bo munywanyi w'umugambwe senera azwi ku izina rya Jean Claude niyo ngabo amatohoza ku rupfu rwe mw'ijoro ry'igenekerezo ya 20 ruheshi murantunge uheze arikwega. Uwo muhisi ngo yaba ku mutumba Shembe muri zone Muziye wa komine Giharo mu ntara ya Rutana. Murantunge ni kwigenekerezo ya 20 ukwezi kwa gatanu. Uwo muhisi nta matohoza namwe y'igipolisi aratangazwa nubwo hari ivyemewe n'igipolisi. Indongozi za seneri mu ntara ya Rutana zagiriza Sylvain nziko ruriho umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi mu ntara ya Rutana kuba yarabujije igipolisi kubandanya amatohoza. Bakabamenyesha ko mu bagirizwa ubwo bubisha harimo umukuru wa zone Muziye Desire Manirambona n'urongoye imbonerakure abanywanyi b'urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD muri iyo zone nyene azwi ku itazirano rya Biduda bakingiwe n'urongoye umugambwe uri ku butegetsi mu ntara Sylvain nziko ruriho. Iyo ndongozi y'imbonerakure muri zone Muziye hari ngo mu bajejwe umutekano wa Sylvain nziko ruriho akaba ariko bitomorwa na zimwe mu ndongozi z'umugambwe seneri utavuga rumwe n'ubutegetsi. Bagiriza rero igipolisi ko gihabwa amategeko na nziko ruriho mu bijanye n'ubwicanyi bwakozwe n'imbonerakure. Bagabo basaba umukuru w'igihugu nyene icubero Varisito ndayishimiye gutegeka ko hoba amatohoza ku bwicanyi bw'uyo munywanyi w'uwo mugambwe n'ubundi bwicanyi bw'imonogoje muri iyo zone. Jean Claude niyo ngabo yishwe n'imbonerakure ngo zariko zirakizura kw'igenekerezo ya 20 ukwezi kwa gatanu. Umunsi umukuru w'igihugu Varisito ndayishimiye ngo yari yitezwe ko ari urugendo muri komine Giharo kubwa babibonye. Urwo rugendo
rwarigijwe inyuma bikekwa bari bahagaritswe mu mushuhirana imbere yo gukurwa mu gasho ka komisariya ya komine na Sylvain ko ruriho umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD muri iyo ntara ku bw'amasoko yacu. Igipolisi naco kikaba kitari cagira ico gishikirije kuri ivyo vyagirije. Ndagukengurukire rero tubanye muri ano makuru yaragezwe ko muri kano kanya, fyonda subscribe canke s'abone kuri hoteli wafyonda ko kugira ngo toja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza n'amakuru kandi bagenzi aho baba baherereye hose kugira ngo batoja bacikanwa n'abiriko biravugwa bigeze ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze mbeze igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'umuhoza TV Imana ibahezagire.